inkomoka amafaranga leta ikoresha ava kandi hano hahambaye ava mu banyagihugu, ava mu makori, ava mu matagisi. N'utanga imfashanyo ayitanga yihaye abanyagihugu. Ntavuga ngo ndayaha umukuru w'igihugu, ndayaha umushikiranganji cyangwa ndayaha umushinga amateka. Oya, iyo mfashanyo ayitanga ayihaye umunyagihugu. Nuko ko amahera mu banyagihugu yose bagana cyana kwicana, kuko nite n'iryo ufatwa rizoriwa n'umunyagihugu biciye muri ya makori nyene. Sore ikintu gihambaye cyane. Uwo munyagihugu rero agatanga ya makori na ya mataxi, avuga ati nifuza yuko mu bya politiki bategura amatora uyategura neza bakatunganya neza nta kwegera induru. Nifuza yuko abajejwe ibibazo by'amahoro n'umutekano baronse uburyo bukwiye ku muntu wese yumva ko akingiwe. Nibyo umunyagihugu yifuza mu gutanga cy'amahera. Nifuza yuko amabarabara, amashure, ibitaro bitunganywa neza kugira ngo numve ko bimerewe neza. Nicyo bituma umunyagihugu atanga ayo mafaranga. Mugabo rero usanga nkuko ibiharuro bimwe bitweretse cyangwa amakuru amwe adushikira, ugasanga wa munyagihugu ayatanze yipfuza ivyo, ariko bamwe bayakoresha nabo muri leta mu bashinga amateka cyangwa abandi bakoresha amahera nabo bafite izindi migambi yabo atari aho kurangura bya bindi ku munyagihugu bakabirangura birabisha byaterambere bakagirabisha. Nivyo biboneka muri aje amafaranga yose batweretse ingene akoreshwa. Ikibazo burya kiraho nyene, no kuvuga imigambi umunyagihugu atangira amafaranga ndihuye n'imigambi baje yakoresha nabo bafise ujya akoresha bugako ndakeneye verewiti, ndakeneye kuba mfise konte muri banki hano mu Burundi cyangwa hanze irimo amahera akwiye, ni ya yandi nyene umunyagihugu yataha. Kandi iyo migambi ni ikiko burya ikibazo kiri ngaho. Bimwe twavuga byose rero mwe byavugwa ntibyigera birangurwa. Nico gituma burya ikibazo nyamukuru kuri ibi byo byitegurwa ryo mafaranga n'ingene yokoreshwa cubazwa cerekeye leta. Ubukuye inama kabona rogoye paseme yakarutse kugene aya mafaranga azokoreshwa muri mwaka twatanguye ategurwa akamaro kayo, aravuga na context ariko ategurwamo kandi bose babigarutse ko kabiri yagasoma principe atari make, hamwe n'ikibazo kijanye na instabilité wa fiscale, instabilité juridique. Uwanyuma we yaciye n'umujya kubiharuro yerekanye birasigutse kumvikana. Nayikubaza rero umuntu ariko aserukira leta ariko yatumira leta nabo bari ngaha ko mwene izi raporo bazironka nk'uko byariko biravugwa. Raporo y'abandikirwa n'ishyirahamwe pasere cyangwa aya maraporo ava muri izo nzego zibafasha, cyane cyane ibije gushikirizwa muri komite. Twari kubabaza rero ko bazironka kabiri n'abashinga amateka, niba bazironka tukabaza n'isho bazikoresha. Ngabona nabasebye izo nzego bari ngaha nabo bazajya babarenganya kuko babirungika. Rero nguko mwabivuze kandi bizwi ibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha umwaka umwaka, ni ibwirizwa ridasanzwe kuko nicyo bwirizwa ryonyine rimara umwaka, nicyo bwirizwa ryonyine rimara umwaka mu gihe baba bazi ko rizomara umwaka.
ujya urarihindagura rero uko wiyumvira utaravye kumwe yabisigura utaravye ayandi mabwirizwa ayandi mategeko ahari byose bica bipfa. Iryo bwirizwa babivutse ririmo inkomoko amafaranga leta ikoresha avahe kandi hano hahambaye ava mu banyagihugu, ava mu makori, ava mu matagisi. N'uwotanga imfashanyo ayitanga yihaye abanyagihugu. Ntavuga ngo ndayaha umukuru w'igihugu, ndayaha umushikiranganji cyangwa ndayaha umushingamateka. Oya, iyo mfashanyo ayitanga ayihaye umunyagihugu. Nuko ko amahera ava mu banyagihugu yose ubagana cyana kwijana, kuko nite n'iryo ufatwa rizoriwa n'umunyagihugu biciye muri ya makori nyene. Sore ikintu gihambaye cyane. Uwo munyagihugu rero agatanga ya makori na ya mataxi, avuga ati nifuza yuko mu bya politiki bategura amatora uyategura neza bakatunganya neza nta kwegera induru. Nifuza yuko bajejwe ibibazo by'amahoro n'umutekano baronse uburyo bukwiye ku muntu wese yumva ko akingiwe. Nibyo umunyagihugu yifuza mu gutanga cy'amahera. Nifuza yuko amabarabara, amashure, ibitaro bitunganywa neza kugira ngo numve ko bimerewe neza. Nicyo bituma umunyagihugu atanga ayo mafaranga. Mugabo rero uca usanga nk'uko ibiharuro bimwe bitweretse cyangwa amakuru amwe adushikira, ugasanga wa munyagihugu ayatanze yifuza ivyo, ariko bamwe bayakoresha nabo muri leta mu bashinga amateka cyangwa abandi bakoresha amahera nabo bafite indi migambi yabo atari iyo. Aho kurangura bya bindi ku munyagihugu bakabirangura birabisha, byaterambere bakagirabisha. Nivyo biboneka muri aje amafaranga yose batweretse ingene akoreshwa. Ikibazo burya kiraho nyene, ni kuvuga imigambi umunyagihugu atangira amafaranga ndihuye n'imigambi bajya yakoresha nabo bafise. Ujya akoresha bugako ndakeneye vewit, ndakeneye kuba mfise konte muri banki hano mu Burundi cyangwa hanze irimo amahera akwiye, ni ya yandi nyene umunyagihugu yataha. Kandi iyo migambi ni ikiko burya ikibazo kiri ngaho. Bimwe twavuga byose rero mwe byavugwa ntibyigera birangurwa. Nico gituma burya ikibazo nyamukuru kuri ibi byo byitegurwa ryo mafaranga n'ingene yokoreshwa cubazwa cerekeye leta n'amashikiranganje, cerekeye abashinga amateka nayo maserivisi bamyadondagura abikurikirana. Leta kubera niyo itegura ubwa mbere iyo nteguro y'amafaranga, yategwa kwisunga rero bimwe byavugwa uburyo buba buhari n'ibyo abanyagihugu bifuza, kandi niyishiraho za nzego zose zizoyakurikirana. Inama nshinga amateka, inama nkenguzamateka, yo Cour des comptes, ayo ma ministere yamyavuga ni leta iyashiraho. Niyo rero yategerezwa kubaza kubazwa ayo mafaranga ingene akoreshwa. Abakabiri n'abashinga amateka n'abakenguza amateka, kuko bajejwe guserukira abanyagihugu kugira bakurikirane mu mafaranga batanze yaje. Abashinga amateka nabo rero yagiye agahembwa nta kintu, abahejeje ndayakurikirana. Ibyo bibazo rero byose murumva ni ibibazo bizotorerwa inyishu za politiki, kuko nibyatorerwa inyishu biciye muri ibi twariko kumviriza ngaha ntibizoshoboka, ntibizokunda. Hatereza gutorwa umuti w'inyishu za politiki. Icyambere wagize expose ya kabiri niba atari ya gatatu yavuze ati ibiti biko turavuga rero bikugwa bishoboka ahantu hari indwara ya demokarasi. None ko ngaho kirazimana yagusohoka izohinduka gute ko biboneka neza ko indwara ya demokarasi nikura inzira birabona ko kirazimana bizoca bigenda mu icya kabiri. Biraboneka neza yuko abashinga amateka basigaye bashirwaho urukuhu
nuko ko adaserukira inyungu z'umunyagihugu nikuvuga ni azovuga za politiki hari akwiye gufatwa nk'ingingo ya politiki nk'abashinga amateka ingene batorwa bagatorwa ukuru ibintu by'amaliste yugaye bikavaho ibintu birimwo amahinyu menshi hakaboneka umushinga amateka atowe azoserukira umunyagihugu koko agakurikirana aya mafaranga umunyagihugu yatanze yagenda ajaye akora iki ngubu araheze imyaka 30 ndenge birarenga nka 32 ayo mafaranga usanga ari amafaranga bita budget social no kuvuga akora muri bya bindi by'imishahara gusa ingendo by'abambara bagura amazu akora mu bintu byo kuyajya gusa atakintu kizana yari mahera kwasa yari yabivuze investissement kuko ibyabije birimo bice bibiri harimo ico cyo kuyakoresha ingene bakoresha hakaba n'ikindi cyo gushiraho imigambi yuzana yandi mahera babandi rero navuga ashiraho imigambi izana amahera ntashiraho imigambi izana amahera y'igihugu rero ico ni kibazo gihambaye cyane cy'ingene ayo mafaranga ategurwa akaboneka agakoreshwa cubazwa cyane cyane leta n'abakenguza amateka bakariho baza baratanga inyishu nayo ivyigwa byinshi byarakozwe ari amagaje yabivuze imigambi myinshi irategurwa ariko ishigwa mu ngiro dutegezwa rero abarundi twese nitwovuga ngo abanavuze gusaba nuko abari hejuru bagiye imbere dutegezwa twebwe rero abarundi bose uhaguruka tugakurikirana amafaranga dutanga iyaje none nanayi waje ajani nuze kuvuga ngo nabashinga amateka gusa muri mushikiranganje none ko yikuriye mu igice ciwe bahejeje ahejeje bati yagiye aho nyene abarundi rero bateto kuvasa bagakurikirana amakori batozwa amwe ku nguvu bidaciye binyuranye n'amategeko ajahe ayo makori ego turayatanze ku nguvu azojaye azokora agiye kubaka amazu y'abategetsi gusa agiye guteza imbere abategetsi gusa icya kabiri nuko abanyagihugu bategerezwa kumva ko iyo nuko ngira avuga ngo batoye ngira ngo abarenganye iyo harabashizweho bashinga amateka bategerezwa kuguza bya biro umukuru w'igihugu yavuga mu ntara bakababona bakababaza ingene bari kwarakurikirana ibi byose byariko biravugwa icyanyuma rero mbere y'uko murabandanya izi raporo muzahora zitanga muzihereza y'abashinga amateka ariko mubandanye munigisha n'imigwi inyuranye sinzi ingene bishikira abanyagihugu sinzi ko abanyamigambwe tubishikiriza abanyagihugu nk'uko biba byavuzwe ngaha ariko nk'abanyamigambwe bashobora kuba bashyitse ngaha mukazoza murabahiza raporo kugira ngo bazigishe bafashe babyigishe bimuba mwabishikirije abantu banyu bikanabamenyesha amakuru baze barafasha mu kubishikiriza abanyagihugu babimenye ibiharuro berekanye bwa nyuma ibiharuro byo muri kute kubona biteye ubwoba kumva yuko ariho abacira amahera abashinzwe amahera amwe ya leta bayakoresha ntibatange raporo gisho ni ikintu gihambaye kiri cyane kumva yuko ari ahantu hatezwa kuva uburyo nko muri ibyo muri ayo mabuye y'agaciro ugasanga nta n'ifaranga na rimwe ririmo bikerekanwa abantu bikurikizwe birababaje ibyo bintu abanyagihugu rero bategetswe kuronka izi nyigisho nabo nyene biciye mu banyamigambwe cyane cyane bigaca muri mwebwe amashirahamwe bigaca mu bamenyesha amakuru burya niho abantu bazoguma biga buke bazogarukire izi nteguro ingene amafaranga atekanijwemo akoreshwa n'ibyo akoreshwa n'ahandi ho abanyagihugu bazokwama baruhira ubusa ngo ariko baratanga amakuru n'amatagisi atakivamo twakoze